Kidiyo TV nk'uko musanzwe mubizi murashikezwa na Dave. Nkaba nkwibutsa nimba ari ryambere uje kwicano gukanda subscribe, gufungura inzogera kugira ubashe kubana natwe mu biganiro tuzoza turabashikiriza hano. Uno musi wa gatanu rero ni umunsi mwiza wo kuba hafi y'Imana. Kandi kuri YouTube channel buri wa gatanu tuzoba turiko turiga amajambo meza y'Imana. Rero turabire hamwe uburyo umubano hagati yawe n'Imana wokomera canke wokwaguka. Burya abantu benshi ntibakicitayeho ivy'umubano wabo n'Imana, gutyo bakaja kure y'Imana kandi nayo ikaba kure yabo. Bakunze kwibuka Imana mu gihe c'ibyago canke amagorwa abajeko. Mu gihe Imana yo yavuze ko ataho izoreka umwana wayo, abantu ntibakunze kubiha agaciro ko atanuwe iteze guhemukira namba. Reka twicishe mu ijambo ryayo gato hariya muri Zaburi igice ca 37 n'umurongo wa 25. Haravuga ngo: "Were kuva mu bwana bwanje none heraba ngeze mu zabukuru, jewe nta na rimwe nigeze mbona umugororotsi yahebwe canke ngo urubyaro rwiwe rusegerereza ivyo kurya." Imana kenshi na kenshi yagiye itwereka ko idukunda, ariko ugasanga twebwe abana b'abantu ntituvyitayeho cyane. Rero nimba wewe wumva ko vy'ukuri ushaka kwagura umubano wawe n'Imana, cyambere ukwiye gukora ni kuyizera. Kwizera ko izo gukorera vyose ndetse no kwishira imbere muri vyose kugira igukemurire vyose mu mwanya wa nyawo. Ni wizere ko ishobora vyose, kandi wizere cyane ko iri kumwe nawe igihe cyose uyihamagaye. We usenga ushikamye, wisabe kuba hafi, kuko muri Yohana 14 ku murongo wa 18 ubwiwe yaravuze ko atazodusiga nk'impfuvyi, ndetse ko azoza kuri twebwe kandi ngo azobana natwe kugeza ku muhero wa nyuma w'isi. Icya kabiri bigusaba ni kuyubaha. Burya Imana irakunda icyubahiro kurusha ibindi vyose. Idusaba kuyubaha nk'uko yivugiye muri Zaburi 50 ku murongo wa 15, atuzanyambaze ku munsi wawe w'amagorwa, nanje nzogukiza hama nawe uzompesha icyubahiro. Rero bidusaba ko burya no mu bihe bibi kuyiha icyubahiro bikenewe cyane. Yego biragoye kuyiha icyubahiro kandi uri mu bihe bibi, ariko niko vyakagombye kumera. No muri Zaburi nyene igice ca 34 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9 natomora neza ko abamwubaha bose bahiriwe. Reka tuhasomece turangiza n'ikiganiro cacu cy'uyu munsi. Haravuga ngo: "Umumarayika w'Uhoraho ashakaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Ngo nimwumve namwe uburyo Uhoraho aryoshemwo, kandi hahigwa abamuhungirako." Uwa 9 rero uravuga ngo: "Nimwubahe Uhoraho yemwe abera yiwe, kuko abamwubaha batagira ico bakena." Nuko rero nkaba ndagije shimira mwebwe mwese mwafasha akanya ko kunkurikirana kugeza iki kiganiro kirangiye. Nimba nawe ufise ico woshikiriza canke wokongera ko kuri ibi mvuze, andika ngaho muri commentaire. Murakoze cyane, mugira ibihe vyiza.